Abene gihugu bo ku mutumba Murambi zone Banga muri komine Matongo intara ya Kayanza bashigikiwe n'indongozi zitandukanye hamwe n'umwe mu bavuka kuri uwo mutumba aba mu gisagara ca Bujumbura bakoze ibikorwa byo gusibura ibarabara rije kuri uwo mutumba riciye mu mirima itandukanye yo kuri uwo mutumba. Nkuru nziza Jado avuka ku mutumba Murambi aba mu gisagara ca Bujumbura yamenyesheje ko baciye iryo barabara kugira ngo imodokari zizoshobore gutora umwimbu byoroshe. Agatera kamo n'abandi baba mu gisagara ca Bujumbura kuduga kurangurira imigambi y'iterambere aho bavuka. Bwa mbere murabizi ko Burundi n'abarundi kazi dufise ihangiro yuko 2040 2060 Burundi buzoba bwifashe kandi buteye imbere. Uno munsi nagomba ndabereke aho bikorwa bigeze muri twebwe ku ruhande rw'iwacu kugira twereke yuko twatahuye Uburundi bwifashe Uburundi buteye imbere mu 2040 2060 twazindutse twagura iri barabara kera ntiryari rihari. Iri barabara jewe naduze nze kuramutsa abasokuru ntiryari rihari. Ico gihe ndibuka nari mvuye mu mashuri ya kaminuza nize hanze hama naje mu buruhuko hama nyene cyo bari mukuru w'igihugu yaranteye iteka mu gihe yari kara arimbura mu mirima yiwe iri Bugarama narabonye kwingene imbura ibiraya vyiza hama nanje nari nko kwishure ndiyumvira kwingene nanje noduga y'abavyeyi banje bavuka kugira nanje ndahagire heza nkuko nabibonye kuri nyene cyo bari mukuru w'igihugu cacu Burundi. Hama rino barabara twariciye kugira dufashe abene gihugu bwa mbere bacantu heza. Ubwa kabiri umwene gihugu yateye imbere nkanje cyangwa ari mu migambi iterambere nkanje bashobore kuba yo hamagara nk'ifuso igashika hari kararimira nkuko ejo nimbura imodoka izohagarara ngaha hama ivyo nimbuye ndabishore cankwe nshobore kubitwara atakibazo. Hama n'umwene gihugu aca ahantu heza atembera ahantu heza hama fashe kano kanya kugira nterakamo ugwaruka bene wacu bashikanje bo mu gisagara ca Bujumbura bafise abavyeyi bavuka ruguru nkuko nanje naduze ngaha baduge bafashanye iterambere n'abene gihugu. Hariho ivyo nyene cubahiro akunda kutwigisha avuga yuko atakintu na kimwe cyo gufungura kiura kiduga kiva i Bujumbura kiretse ivyo bahinguye. Ibintu vyose barima dufungura i Bujumbura biva ruguru. Nico gituma nanje nafashe ya mbere mu kuduga kugira nze nanje nterere mu iterambere ry'igihugu, nterere mu iterambere ryo kugwiza umwimbu mu gihugu. Nakare urazi yuko umisi yose umuntu yamavu avyuka yifuza gufungura mugabo ntiyumviraho bijya funguye aho biva. Naco gituma nanje naje ngaha kugira nterere mu iterambere kandi no mu iterambere nanje ndarijemwo mu kugwiza umwimbu ndabijemwo mu iterambere ry'igihugu canje nanje ngira ico nterereye. Umwe mu ndongozi za zone Banga yamuteye intege ku bikorwa vyiza akorera muri iyo zone agatera kamo n'abandi kumufatira kakarorero. Twamba gutera intege n'umuvuka mutumba yuko kino gikorwa yuko tubashigikiye kazokwa tuzobama hafi kugeza kino gikorwa mwatekanije gukora hano kuno mutumba mwiza wa Murambi mugishikanye kwihangiro mwifuza. Akamo twobatera muri rusangi muri komine yacu nza ya Matongo nuko twobatera kamo yuko nabo nyene bofatira kwa karorero kuno muvuka mutumba uko avyifatamwo kuko ubushize umwaka w'ishure utanguye yashe kuzanira amakaye atari make abana abantu nikora muri zone nza yabanga ati bagiye n'umutumba mwiza wa Murambi avukako. Rero twotera kamo avuga komine bose uko ari mu mazone 11 agize komine yacu nziza ya Matongo yuko nabo fatira kwa karorero bakaza gukora ibikorwa vy'iterambere ku mitumbi wabo bavukamwo mu ntumbero yo kwerekana neza yuko naho umuntu yotera intambuko akagenda imbere ariko umutumba mwibarutse izone yamwibarutse ikomine yamwibarutse atoyibagira. Mwomenya ko Nkuru nziza Jado asanzwe afise kuri uwo mutumba umurima ungana ni hegitari zirenga 4 uteguwe ku buryo bwa kijambere akaba yifuza kuwuteramo ibitegwa vya kijambere hamwe n'ibiti bibana n'indimo
mu ntumbero yo kubandanya akingira ibidukikije.